Ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN catanguje isekeza ryo gukura kw'isoko amacupa akoreshwa kabiri kuri wa gatatu igenekerezo rya 10 rusama umwaka wa 2023. Ico gikorwa kikaba catanguriye ku masoko amwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura nko kw'isoko ryo mu Ruvumera kwa Sioni hamwe no kw'isoko rya Cotebu aho vyibonekeza ko ayo macupa agikoreshwa. Ndayikengera arongoye ikigo co kugenzura ubuziranenge amenyesha ko bashize imbere igikorwa cyo gukura amacupa akoreshwa kabiri kw'isoko kuko bigira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Iri ni sekeza twatanguye twibaza yuko tuzobandanya nkuko maze kubibabwira iduhagaze ngaha gushika naho intara zose tuzozijamwe. Hanyuma aya macupa tugomba yuko nukuri ava muri sirikirasyo kuko hari ikigo gikoresha aya macupa de récupération abantu bakabifata nk'ibisanzwe kuko benshi baraba inyungu zabo baraba baronka amafaranga mugabo amagara y'abene gihugu ndacababwiye natwe tujejwe gukingira amagara y'abanyagihugu nico gituma tutazosubira inyuma kugira ngo tubikure mu nzira. Narabasiguriye keshi inkurikizi z'ibi bintu bishingurwa mu macupa akoreshejwe kabiri hajya si birafise imvu kugira ngo bavuge yuko icupa ritezwa gukoreshwa rimwe. Hariho imvu tugomba aha hantu ibi tubikureho burundu tuje no kw'isoko tubikureho burundu hama tuje muri bushasha. Abavuga yuko amacupa atayariho aha turiko turabikora kubera twabagije. Hariho amahinguriro menshi akora aya macupa bu plastic, hariho za BLA manufacturing n'izindi. Ubu abantu baridoga ngo ducoye ibintu biki Tanzania babanza kubipima. Ntibishobora gushika iburaya, ntibishobora gushika he. Byoshikayo gute uje ngaha kw'isoko iwacu abanyamahanga bakabona icupa ririko marke ya BBN riri mu icupa kandi ariko harimo amamesa canke amakoto. Ico ni igicumuro gikomeye mu bintu by'ubuziranenge. Umuyobozi w'ico kigo amenyesha kandi ko igikorwa cyo gukura amacupa akoresha kabiri kw'isoko atari igikorwa ca BBN gusa. Hanyuma mbonereho no gutera kamo abandi. Ubu tugeze ku rugero duhamagarira abarundi bose. Iki gikorwa si ca BBN. Ni gikorwa ca zina murundi wese. Kuko iki gikorwa kigenze nabi amagara y'abantu agasinzikara ibintu ntibibe conforme ntibishobore guhiganwa na irya mbono y'umukuru w'igihugu 2040 2060 ntayo twofa twarashitseko. Turahamagariye umurundi wese yuko ibi bintu biri mu macupa akoresheje ubugira kabiri ari bibi ku magara y'abantu. Tubahamagarira kutavyihereza.